S.S.I dusangira amajambo dusanga mu cete ca mbere Paulo yandikiye Ab'i Korinto igice 9 umurongo wa 19 haravuga ngo naho kuri bose ndi widegemvya nihinduye umugurano wa bose kugira ngo ndushirize kuronka benshi. Dusangira ijambo rivuga ngo ubutumwa bwiza. Paulo aremeza neza yuko yari afise umwidegemvyo kandi ko yashobora gukora icyo agomba. Ariko usomye ku majambo akurikira usanga Paulo yemeza naho nyene yuko umuntu wese agomba impera ategezwa kugira discipline. Ibi nagiye gutahura yuko kuba Kristo umwidegemvyo na discipline bitegerezwa kujana. Paulo mu kubaho kwiwe mu gikorwa c'Imana yari afise intumbero zibiri. Intumbero ya mbere yari yo guhesha icubahiro Imana. Intumbero igira kabiri yari yo gushikana abantu benshi kuri Kristo. Nico gituma rero Paulo ntiyemera ikintu na kimwe co mukura mu ntumbero yiwe canke co muza gushika ku ntumbero yiwe, ari icubahiro, ubwenge canke ikindi cari co cose. Kubwa Paulo rero umwidegemvyo na discipline byari ibintu bimuhindukira ibikoresho kugira ngo ashitse intumbero yiwe. Paulo rero hari inyifato yagira kugira ngo ashobore gushikana abantu benshi kuri Kristo. Inyifato ya mbere yamera nk'uko abagiyemwo bameze. Usomye ijambo ry'Imana riravuga ngo ageze mu Baroma yaba nk'umuroma, yagera mu Bayuda akaba nk'umuyuda. Iyindi nyifato igira kabiri yirinda kwereka abantu yuko abaruta canke azi vyinshi. Usomye ijambo ry'Imana riravuga ngo ageze mu badakomeye yaba nk'udakomeye. Ikigira gatatu yereka abamwumviriza bose ko abemera uko nyene bameze. No kuvuga ageze mu bataganzwa n'ivyagezwe yarabereka ko abemera. Yagera mu baganzwa n'ivyagezwe akabereka ko abemera. Inyifato igira kane yarereka abantu ko ashize umutima ku ngorane zabo. No kuvuga ubabaye akababarana nawe. Icyanyuma arico ca gatanu yarondera akaryo kose gashoboka kugira ngo abwire abantu Kristo. No kuvuga Paulo yagize umwete wose kugira ngo abwire abantu Kristo, abantu agezemwo abari bo bose. None wewe nanje dufise inyifato ki itubashisha kuvuga ubutumwa bwiza? Twifate neza ku buryo natwe dushobora kuzana abantu benshi kuri Kristo, kuko ni naco Kristo tugomba ko Yesu abahezagira.